jewe n'ukuri mbaye ndashima Imana kuba mpagaze hano hantu. Jewe naje ngaha aye mfise umutwaro ukomeye umufasha wanje. Naraje ngaha ndushe ndemerewe. Humura Imana n'umwizigirwa. Na wadiakoni munaikara tu munaangalia. Ndushe ndemerewe. Ndashikira umuvyeyi wanje Yesu. Arambwira ati humura. Umufasha wawe siwe arafise ibitaro biri muri we. Jewe abana batandatu n'umwana mbuze agira ndwi. Kugera mwabo bana sinari bwabona ndiye n'ikinuma dushwanye n'umufasha wanje. Ariko harageze igihe jewe muri misi mvuze ijambo yahaguruka akankubita akambwira ati ndakwica nje mu mpimba. Nkamubwira nti none je ndiko nziriki. Ahubwo rero navuga agahaguruka akankubita ndavuga nti burya rero wewe si uri kurankubita ahubwo n'ikintu kiri muri wewe kuko yaraguye ari mu Pentegoti nyene. Jewe nukuri Imana imuhezagire mama Ninete niweza muhira asengera mu rugo iwacu. Cyagagura iby'Imana yakoze rero ubu kugeza ubu. Jewe ubu uye ndashima Imana ubu jewe turumvikana. Jewe ubu uye naraje umukozi w'Imana arasenga Imana arasengera n'amazi aravuga ati amazi yajane muhira nivyakunda ko yanwa bizogenda neza. Jewe ubu uye turazana mu masengesho mbere n'ubu uye ari ngaha. Hallelujah! Ndashima Imana cyane kuko ubu yarakorera ibikorwa by'Imana neza. Ikigira 10 aravuga ati mama anje ntitucibagire kuko yadukuye habi mu babanyi bari twengera bakavuga ati none bajya abantu ko kare batahora bashwana ubu bashwana nibiki. Size umuntu yavuze ati mwege ngira babaroze. Ndavuga ni nukuri nzogenda muri repentance hari amahoro. Imana yankirije umwana agwaye inkorora mu usengera ku telefone arakira. Ni n'ubu uyi byose ibyo bizonanirwa Imana izobinkorera. Ndashima Imana ubu mu rugo turasenga tugakorana n'abana na muramwanje bose barakijijwe. Nukuri ubu turazanana n'ubu bari ngaha. Imana imuhezagire umuvyeyi wacu Mana nukuri Imana imugirire neza n'umuryango wiwe. Amashimeshi kumwaneza. Yesu nashimwe. Jewe dimanche pasteur umwongere wacu yaravuze ku kintu kijanye n'ikimazi. Candagena ndiyumvira ndavuga ati jewe kuwa kabiri nzotwara ikimazi. Burya nararyamye kuwa mbere mwijoro nko mu masambiri hari hakiri kare sinari bwafungure. Hanyuma ncamba ndavugana n'umugabo kuri telefone turaganira turiko turayaga. Canumva imwemu ziriko ziramvamwo. Ndamubwira ati jewe umutima uramfashe imwemu ziramvuyemo ngo none ubaye ikiti navyo nzije numva imwemu zimvuyemo. Burya nagiye gusanga itelefone yatakaye ku matera naryamye ntazi yondi kuva saa 2 nongeye gutora ubwenge saa 5 z'ijoro. Ngize ndaraba ku telefone sanga pastor umwongere wanje yandondeye harimo amapere menshi. Sanga umutware wanje yandondeye harimo amapere menshi. Ngiye kumva numva ku mabati bariko barateraho amabati abantu bababanye. Ndavuga ibintu nibiki. Niho rona ca telefone umugabo ndamubaza arambwira ngo we twaherutse tuganira Imana ni yikugarukanye. Ndavuga ati Yesu we nca ndatelefona mwungere. Mwungere arambwira ati ni Imana yonyene ikugarukanye we wari wapfuye. Rero ndashimiye Imana n'ukuri ko yankuye mu rupfu. Aho abarozi bashaka kunshira ku Imana yandokoye n'ukuri kuko naraje no ngaha ku munsi wa kabiri nzanye ico kimazi ndavyibuka nicaye hariya sinamenye ingene nahavuye nagiye gutora ubwenge ndi hariya mu cumba c'amasengesho abasenzi benshi nyene bankikuje bariko baransengera. Ndashimiye Imana ko yanyongeye imisi. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana imaha umugisha shiraho. Imana yankoreye itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu naje ngaha nibungenze imbanyi yangira nka kuvuga ati bakuvuka mu gihe cyo kuvuka iranka gucurama tura telefona mwungera cyumugati ntangorane bizogenda neza.
twarabikoze ko yaheje gusubiye muri ko gapambwa ati biragimeze neza byagenze neza turahindira ko ndizovuka turabura hageze ko ngenda cenda vuga ati mama akamusubiza ngo subira inyuma nkasubira inyuma bikanka burya rero cyo gihe cyangenda kwa muganga cambwiye ati wewe guma ngaha angi tugutera ibise burya waragerageje kuntera imiti itandukanye ho kuja kubitse kumfata bigace biza kunziba amaso ndandikira audio munge mbona ntanyishuye kuba ntibyabasha kubona ko mbona muri telefone nkibaza ngo ntiyanyishuye kume yabibonye kera burya nyuma y'isaha niho byatangura kumfata nubundi biranka umwana kavuka barambwira ati umwana yageze kavuka mugabo birasi baganga bose barakorakorana biranka niho naciye telefone mugaca bwa telefone na Regina arasenga just nainda byose ko biraba umwana aranga kuvuka mu nyuma abaganga baje gukorakorana bose niyo umwana yaca barayinyicira ko ngaha sinzi ko mama afise ndashaka kumucira ko ngabigakunda mugaje barafata kuko yageze ntakibabara byose ntanakimwe ntumva rumva umwana rero kukanyuma ndavuga ati mana ntimwemere ko basangira nkitamba ku muvyimba jewe hani riko muri repentance misose ntamvye ndumva yaguye muri repentance n'umunsi ngenda imesi mazeyo imana irafasha rero mbona umwana arasohotse dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo kw'Imana yabikoze akarambwira ati burya rero umwana wawe uruzoga intago afise avuze ati uruzoga afise akazoga afise n'akamenyetso isimbije amaseko nico gituma ngira umwana byase kwasohoka n'umugati Imana kumwe gitangaza n'ubundi mwangene mu bigenza rero ndashimiye ayo n'amasengesho dukomera amashi umwami Yesu amen Yesu nashimwe kandi nongeye gushima Imana kuba mpagaze ndi muzima ndashima Imana ya hano umuririmbyi niwe yaririmbye ngo gumamwo n'akagasura ni kubera Imana vuga ivy'Imana yakoze nanje ndashima Imana cyane ko Imana yampaye ikibondo naje ngaha ndushe kandi ndemerewe mu bisanzwe ndi nikiziga ntanavuga ntanagiriki baransengera barankurikirana kugeza ubu Imana irampa umwana ntabwo byari byoroshe ndashimiye Regina yambaye hafi ndashimiye abasenzi ba hano ntako batitanze kugira ngo bagwanirire ubuzima bwanje ngo basengere kuko ntivyari byoroshe wewe ni wewe wo mu Kinama ego cagihe ego uyu muntu yari yapfuye we yarapfuye arashika afise inda urumva arapfa baduhamagaye batubwira ngo umugabo we yambara ati ngo yapfuye bamuzanye hano ari umupfu urumva umupfu kwa muganga byananiranye Yesu ni ntahe nini cyane ni nahe nini nta nubwo yo nabivuga apana umunsi umwe apana ibisi ibiri apana imisi itatu uyu yarapfuye arashikayo kandi afise inda Yesu umwana w'Imana ndatangaye tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu Imana iragahora ku ngoma sinarinzi rero ko ari wa mwana yavutse sawa kabisa ndatangaye Yesu nashimwe kandi nukuri iri shengero hari abantu baryumva ku matwi ariko hano hantu hari Imana isura bapfuye harageze igihe ndabwira Imana ati Imana uyu mwana wamusize mu nda kubera iki kugira azapfireye ubwanje sinanzi ko nzovyara uwo mwana kuko harageze igihe nsenga mvuga ati Imana basi mbabarira ungeze ku mezi 9 niyagera ntijije kwibaruka nzoce mfa ariko umwana asigara ndavuga ati na mama wanje yapfuye ahejeje kunyibaruka ndavuga ati basi nanje ngirira ubwo buntu basi nzopfe mpejije kwibaruka umwana ndamusige ariko ndashima Imana cyane kuba mpagaze kandi n'umwana ariho ntabwo byari byoroshe ndiko ndibaruka byaragumye ndabura ibise byo kwibaruka ariko ndabwira Regina ati Regina ndakwinginze ndonderera abasenzi bashore kumfasha kuko ntivyoroshe ndabura ibise ndagendayo hari ku munsi wa kabiri ngiye kwibaruka nirirwa mu bise biranka umunsi ugira kabiri nirirwa mu bise ariko hageze aho Imana ikora Imana irampa umwana ntabwo byari byoroshe amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo nanje mpagaze ngaha shima Imana kuko hari mu ijoro rya samedi umwana yafashwe samedi le 6 ndamujana kwa muganga umwana yaremvye cyane baramupima bambwira ngo umwana agwaye ikirato
ndavuga ati none nta gamana birato bambwiye ko agwaye ikirato ibirato byo mu izosi birabaho, ibirato biba mu maguru cyagabura. mama baca baranyandikira imiti, ndagenda iyo miti ndayihiga ndayibura ku mafarumasi menshi ndayibura. Burya amwijoro dimanche umwana araremba, umwana acaba nk'igiti aradadarara nyine amaboko aradadarara amera nk'igiti. Ndasenga ndavuga ati mana uyu mwana koko icyo Imana yakoze. Burya mwijoro umushinga ntahe nawe yarabona cyo namubwira ati umwana tugende gusenga bamusengere. Ati mu gatondo kare kare ushitseho baramusengera. Acha nambwira ati none ko uri porotaye ko bugara urugurura gute? Ndavyuka ndagenda ndadodora ndabura unyitaba kubera bisaba ko mabuja umwene urupangu ari we yugurura. Ndavuga ati ni munyugururira umwana. Muri make ubu yarakize rero. Umwana yarakize na cenda muzana nka dimanche sanga nta basenzi bahari, barambwira ngo rindira abasenzi. Umwana arongera aradadarara kandi canduga hari amwe etaje bambwiye ngo umusenzi ni yari cyasanga ariko arasenga hamwe ariko arategura hajya hejuru cyarambwira ngo genda ubwira uriya mukozi w'Imana amusengere. Candazi ndamubwira ubu ntibirasubira rero. Ngiye kwa muganga bamupimye basanga ngo nta kirato agwaye, ubu yarakize nta kirato kibaho. Ndishimira Imana. Byari hari umuntu yaramfitiye amafaranga araza ndamwishyuje arambwira ngo we nta bubasha ufite bwo kunyishyuza. Acaragenda arinjira mu panga acatwara akadobo acaragaruka acambwira ngo ndamwivye. Iyo ntaye nini cyane uri kurantevya ngomba nzana ibindi mfise abantu benshi kuzunguruka gutyo. Navuga ati nca ndanikira ntuza mwarimu Eric ndamubwira ati jewe nsengera Imana intabare bano bantu banyagirije telefone ko nayibivye kandi je nta telefone yabo natoye. Barambwira ngo bagiye kuzana abashingantahe kugeza uyu mwanya nino sahari kwa kane abo bashingantahe ntabo ndabona. Imana yarakoze igikorwa. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Vyiza nabonye hari ibintu vyatujemo mu muryango tutari bwabone vy'ibitangaza. Ejo bundi mu kwezi nyene twabonye umuryango tuvyara abana bafatanye tugeze Ingozi baratubwira bati bigere ntibikunda ko bavurirwa ngaho Ingozi. Baca bambwira bati none gukora akazi gake. Abana bafatanye babiri b'abahungu bavuze itariki 5 z'ukwezi kw'icenda. No kuvuga ko rero baca bambwira bati wewe rero tukurungika Igitega niho bashoboye kubavura. Ahandi bashoboye kubavura ni Bujumbura. No kubavura canke no kubafatanura? No kubabaga uko bafatanya ibigongo hanyuma bagaca babatandukanya umwe. Hanyuma rero baca bandungika aho kuri Tanganyika keya ngo niho bashoboye kubivura. No kuvuga ko rero baca barambwira bati we none urafise uburyo ko abantu basaba amafaranga menshi. Ndavuga nti Imana yoduha gusa agashikayo bazokira. Imana izondihira. Twaramanutse dushike gayi Bujumbura ca dushika mu bitaro. Nukuri sinovuga ngo hari ikintu kimwe twari dufise mu muryango nitwishoboye, ariko kubwo Imana dusenga haraje abantu baravuga bati tuzobarihira amafaranga ya muganga. Amen. Hanyuma ikindi naco dushima nuko abo bana babaze kuwa Mungu niho bababaga umwe ari ukwiwundi ari ukwiwe. Amashimeshe ku mwami Yesu kandi ni bazima bose barakomeye. Amashimeshe ku mwami Yesu. Nkongera nkashimira Regina nsengeye mu gishingo cy'aba bana batarababaga. Hanyuma nkaza numva abantu telefone bambwira bati babajanye mu ibagiro ntembere yo nsanga abana babatandukanije. Ubu rero kwa Mungu mvuye gusenga ngana naragiye ndaterura umwe ndamuraba nsanga ni sawa, ariko ingorane zahabaye kubera bari bafatanye ibisusu basanze igisusu kimwe cyagiye kuri umwe ubundi nabo basanga ntaca afise. Imana izokizana ivyo nta kigoye kuhora. Baca bafata rero babaga ku kuboko k'umwana umwe baca batera agasusu barongera agasusu kuwa tarafise agasusu. Ivyo rero ndabishimira Imana. Amashimeshi ku mwami Yesu. Ndashima rero ko byagenze uko. Hanyuma nkaba ndiko ndasaba nshima nongera nsaba repentance. Nta kintu na kimwe novuga ngo nokora, ariko Imana izobikora hama umuryango tuwusubize ruguru ku mugatumba hama bumvise nayo. Amen. Amashimeshi. Haleluya. Je ndashaka nshimire Imana ubwa mbere
yaciye ku mufasha wanje nkaza hano muri repentance mumfashe tuyikomera amashi menshi cyane. Amen. Kandi n'umufasha wanje ndamwemereye ko nzomuha agakado keza kabisa. Nzobikora kuko ngeze hano nahabonye ikiganza ciza. Haleluya. Ikigira kabiri ngira ntere intege abantu mudatanga icicumi. Haleluya. Jewe muri yindwi nari ku kazi mungiye kuri muri buno buzu bw'ubwiherero tuba dufise ubu busanzwe nyene kubera nubwo twiyubakira tuba turi ku kazi turaheza hama tugataha. Je ndibukambwira Imana ati Imana mahera yanje je ko ndagutangira icicumi sinze mbona ihera ryanje ritakara. Haleluya. Ngezeyo ingodo je kenshi ingodo uko ndabikora ingodo irafise akumba kamamwe amahera y'icicumi kuba je naho twahuruka amasenkani mire ndazi ko bitanu nca ndokezayo uwo mwanya nyene ntarana yajya. Rero ico gihe harimo n'amahera y'icicumi ingodo iratibuka sinabibona iregera ku muntu ndabibona cyane ibuka ijambo navuze ndavuga ati Mana ntayo nkorako nikorokerayo je sinzoba ntanga icicumi. Miraguma neza na neza ndayitora nitonze amahera yanje ndayagarura kandi harimo amahera. Kigira gatatu nshimira Imana, ndashimira Imana ko yangiriye neza ikandinda accident. Rero Imana ibahezagiye. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Ndabingize dukomera amashi Imana. Nongeye kwasaba dukomera amashi intumwa y'Imana. Yewe shise ngaha ashima ko naje ngaha afise amarira muga ubu mpagaze ngaha afise umunezero. Je ndashimiye cyane umuntu akora kuri farumasi yemeye yakorejwe n'Imana iramwemeza kunzana nga muri iki kibanza. Yariko aradandaza imiti. Yatanze imiti muri farumasi asengera ngaha arambwira ati none wewe ko uko huguru kwawe wanyoye imiti wama umushorera ntiyanezerwa nuko ndamushorera ababazwa nuko ikibazo cyawe kidahera aca kuzana hano acanzana ngaha anzanye ngaha rero we uranyemerera ku munsi wa kabiri muranyakira mu biro ndakubwira ikibazo mfise umbwira ati ico ni kibazo gito ambwira ikibazo gito bwarazi buremere mfise bw'ingwara hama kugeze yisamagaze ngaha umenga nikwigeze kugwara uko kuguru hama ariho ikindi shima ku munsi wa Mungu Jemerisi yaravuze ati hariho ikimazi umuntu ashobora gutanga cya déplacement y'Imana. Nukuri ayo mahera yaramahera nkesha mu buzima mu muryango wanje. Azana intebe 10 aha ku gicaniro jewe nabaye wa gatanu ndaza kuyicara kandi nza numva umenga ni ibintu bidasanzwe. Ayo mahera ndayarondera ku munsi wa kane buca ndungi ku mudamu ruguru kwa gatanu ndavyibuka uyazanye n'umuryango n'abana bose ndagusaba sinimenyerewe ku munsi wa kane ndagusaba umubonano uranyemera ngo ndagikora ndaza ngashika nga saa 10 urambwira ngo nacerewe ku mutima nikizinda kubonye hama ndarindirira rero ko rasenga urambaza ngo we nibiki ngaha mbarira ivy'Imana yakoze ibindi byose ndavyibuka bashitse warambwiye ndakubwira ikibazo cy'abana banje bariko barareka kwiga batabuze uburyo urambwiye ati ndabasengera uwo mwana yagira hewe w'10 mwana mukobwa yagira umwana agira 3 mu batamashuri hama ubu isatwe turavugana ubu ariko ariga mu Rutana iyo namurondera ishuri naratangaye kubona umwana abwiye ati papa buca ngenda impapuro ndazifise niba yamasengesho ku wa kane arakoze nje ngare nemeranya nuko hirya yejo bavuze ati ku munsi wa Mungu ati ikimazi giherekeza imitwaro 3 ico kimazi najara kiza ico nabwirijwe na muhemuyera mu mutima mu mwanya muragitanga imitwarire hajya turaza gutanga umwanya mugishireho ababiza niyemeje ikintu nje kwemeza abantu basengera ngaha nukuri ndemera neza nakekeranya ko ukorana n'Imana w'ijuru kuko nta kintu kimurambwira je ntarabura kuza bwanjye isanda nezerewe niwe amuvuze ushima kwanje Imana ibahezagire amen. Ndashimira Imana cyane yanyongeye ubuzima vuga ivy'Imana yakoze mu bubangutsi umunota umwe mu minota 5 nzoba mpejeje urengeje ncangenda amezi 3 visi igitero cy'umugongo uwo mugongo barawusengera ukanka guhera ariko maze kuza ngaha nkatanga ikimazi bakansengera nkava mu kibanza nari ndimwo nkimuka kwimuka kwanje kwabaye intahe ikomeye cyane
Imana icingiza ico gitero c'umugongo. ubu mugongo warakize. Umugongo warakize umeze Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. nanjye ndashima Imana mu ndwi heze naragwaje umwana aragwara ndaje kwa muganga baramubura indwara ndagenda kumupimisha ishano bararitora ndagura imiti ndayimuhaye biranka bimaze kwanka ku munsi wa gatatu ku mugoroba nko mu masaa moya haca haza umuntu yicara inyuma y'inzu munsi y'idirisha hama uwo muntu arahaguma ahagumye je ndagira amakenga mu nyuma ndatelefona Elize ndamubura maze kumubura wa muntu aca aravaho aca yungururiza munsi y'urupangu sohotse nkasukuje ndamubona wa muntu ariko aravuga ibintu aguma avuga ibintu ndamaza we kuri ngaho nibiki ngo je ndi ngaha nyene ngo ndiko ndikonegita kumva umwana ari mu nzu umwana ararembye mu nyuma cenda Yariko yikonekta na shetani, yikonekta ikuzimu, yikonekta n'abadayimoni. mu nyuma cenda telefone umukozi w'Imana Elize ndamubwira ati sengera amazi namubwiye ico conyene hasengeye amazi umwana canda yamwanguma ndayamwoza ndashima Imana umwana yarakize. Amashi menshi ku mwami Yesu. Ndashima Imana narifise ibintu binjya mu mutwe sinida kubidondagura kuko noba ndi kuntwara umwanya umukozi w'Imana Apotre aravuga ati hari abantu bafise ibintu bajya mu mutwe ukamengo bosara ndashima Imana ko ivyo yenda bifise byarakize. Hari nibindi ibi bintu nabivuze kuri radio kuwa gatandatu mwijoro windi wiheze ndavyibuka navuze ati uyu munsi ari hano ndi ngaha kuri radio hari umuntu afise ibintu biriko biramujya mu mutwe kandi navuze ati umwanya nyene ndamusengeye ntibisubira byaciye bihera amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Ikindi shima Imana hari n'ibintu byaguma byiruka hejuru mu iprafo bikiruka bikaguma byiruka ngira ngo ijoro ryose twararyamye ibyo byaraheze ujya munsi nyene narabivuze ntibyagarutse kandi ntibiragaruka amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Ikindi shima Imana ndiko ndihuta nkoresha umwanya ku munsi wejo nukuri ndashima Imana cyane nukuri Apotre Imana iguhezagire jewe no munsi sinari mfise imigambi yo kuba hano ariko sije nabonye burakeye. Haleluya, amen. Jewe ejo nararyamye mu gatondo mbona inzozi mbona ndi ruguru mbona ndiko ndamanuka hano mu mwonga nkabona inzoka iri mu mazi iri kigwana n'igikere biragwana ndiko ndabiraba kica kibica binarukiyemwo bica binjamwo ino nayibona mu nzozi hanyuma maze kugera ngaho ndabwira umutware je nukuri ndose nabi kwa kabiri ndoja kwa Apotre asengera umutware ambwira ati senga ubonye inzozi tusenga ndasenga nyene bisanzwe ejo ku mugoroba umuyaga nk'uburatsi uracika ndi mu nzu ca ndasohoka kugira ngo nje kugura ibuji ku ibutike kugira mu nzu habone burya nkonyoye nk'uku aho nonyeye ku nzoka nzambona inzoka irahagaze nk'uku Yesu nashimwe ndahamagara umama twabana ngo nabare wa mumama ho kuzana waca yiruka mu nzu nta numwe yarahari mu rupango ndavuga ati nega mana bigenda gute ariko ndavuga ati zini zanzozi Imana yanyereka ndavuga ati mwizina rya Yesu nca ndahamagara umwana wanje ndamutemagana nzanira inkona araza arayitora inkoni ndayica inzoka jenyene ndayiyicira ndayiturira maze kuyiturira aho nyene icasubiranye mu nzu gutora amahera kugira bikunde mbandanye ku ibutike kugura yabuji burya ngeze ku muryango wa porotaye sohotse sasanga igikere naco inyuma ya porotaye. Yesu nashimwe. Haleluya, sande ca gikere inyuma ya porotaye fatibuye kugira ndagitere kugira kigende kimbise ndengane maze kugitera kubuye kiranka kuva ndatera kiranka kivana mugaye cyane bukazanzozi nabona inzoka ikigwana n'igikere mu mazi binyinjiramwo ndavuga ati ndikongwana nabi cyamvuga ati reka nora amabuye ndacice kuko n'inzoka ndahejeje kuyica reka nico gikere ndacice cyanora amabuye ndacica ndagihondagura ndabyica nukuri ndashima Imana ko uyu munsi nkiriho nkivuga nukuri ijambo umukozi w'Imana yigishije ejo je ryarankozeko kuko urumva ko hari abari bareretse ko mfa nka Paulo ariko ndashima Imana ko nkiriho abumvise ejo mwijoro wari kuri radio ko naciye telefone namutelefone umukozi w'Imana jewe sinavuze ngo hari umuntu yabonye inzoka kandi nukuyica yayishe ntimwari kuri radio nukuri nagiye wayica je niho narindi oya navuga ati uyo muntu ntasibe kandi nubari karankurikira ejo nyene mu masaha indwi y'ijoro ndiko ndigisha iyo nzoka sinari nayivuze nkavuga ati n'uyo muntu mbere yayishe yapfuye iyo nzoka niyo nzoka yarapfuye byose narabyishe gupfa kw'iyo nzoka no kuyibona kw'iyo nzoka niko gukira kwawe. Amen.
tuduze icyubahiro cy'umwami wacu Yesu. Hari abantu mutariko murakurikira biragahora ku ngoma, kandi na hano hariho abantu baje hano nahanuriye cyangwa navuze ibitari kuri radiyo, ibitari bike kuri radiyo, ndabizi bari hano, abari hano nabibabwiye kuri radiyo. Haleluya, amen. Yesu nashimwe. Hanyuma nanje ku mazina yanje nitwa Ndayikengurukiye Julienne, mba mu Kabezi. Numvise ikiganiro ku radio hari umunsi wo kuwa Mungu. Muri iyo minsi nanje sinavuga, namaze amezi 2 ntavuga. We ni wowe uri kiragi ku wa kabiri? Ego. Nukuri kw'Imana. Ego. Haleluya! Imbogo yari yarafatanye, ndaja kwa dogiteri biranka. Mugamaze kumviriza ayo mashengesho bavugira ku radio, ndavuga ati naje ahantu ndakwiye kwashika. Ku wa kabiri naraje ndashika, baransengera eka gose barakovya. Ndava ngaho mvuga, hanyuma ndataha ndashika muhira. Muga kwa gatatu mwijoro byongera biragaruka, biraniga neza, imihogo iratatana, sinasubira kuvuga. Ndavuga ati Mana, none kwejo navuga, none uno munsi birasubiye kwa nko mvuga kweli. Ndavuga ati ejo kuwa kane, kuko umukozi yari yambwiye ati kuwa kane saa 9 uzogaruke. Mbwa nkiyumvira yomva ni n'amabisi ngene nosubira inyuma. Ndavuga ati Mana, ufashe unshira inzira ndonke bisi shikeyo. Naraje turasenga, mbwa navuye ngaha amasengesha adaheze, navuye ngaha 11 kubera iyo naja nashitse muri ville saa 6. Mugasha mva ngaho ya mihogo irabohotse, ndavuga kugera n'iyi saha. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu. Amen. Akandi wadugiriza icyubahiro cy'umwami Yesu. Umuntu atavuga nta buhoro nta nijwi. None uyu munsi Imana yamusubije ijwi. Tera haleluya. Sinashimwe. Amen. Mpagaze ngaha shimira Imana, shimira Imana ubugira kandi, shimira Imana ubugira kandi. Yo ku munsi wa kane, uwo munsi sindawibuka mu masengesho yo ku wa kane, umukozi w'Imana yarizavuze ati umuntu afise umurozi yamuzengereje namuniga mu kimenyetso cyo kwizera. Ndavuga ati hari umurozi yatumye mama nyanka anyirukana nja kuyerera. Ndasubira ndavuga ati Mana niba utabara ndakwinginze uyu murozi umwice. Ndashimira Imana, naje mu gatondo bavuga ko bagiye kumuvuba. Imana nishimye, Imana nishimye, ndashimira Imana ugira kandi, ndashimira Imana amasengesho yapfuye bamuhombye. Ndashimira Imana bamuhambye n'umurozi wa mu Kirundo yitwa igendere message ya irakwiriye. Ariko mwebwe nta kantu mwumvise, mwe ntimwakumvise neza. Umukozi w'Imana yavuze ati umuntu afise umurozi yamuzengereje namunike. Acaja ko nawe aramuniga n'isi y'impembe. None wowe ntiyahora amuniga. Nanje mbanze gushimira Imana yashikanye ngaho ino munsi, kuko nibe cyashoboye gushika ngaha. Hama ivyo Imana yankoreye, nari maze imisi ndi mu mbohero ya shetani. Mu kazi narimo turi kumwe n'abakozi banje twaragwara, uko indwi iheze ku munsi hagwaye umwe, bukeye hafatwa uyundi. Aho ukwezi kurahera turabura ukuntu twifuza, turaja no mu bitaro. Tugiye mu bitaro barabura ingwara, ndabura uko nifata. Ure warakize? Maze kubajana kwa muganga babuze ingwara, aho batari kandi haje umukozi w'Imana umwe bati ngo ndabeka ahantu babasengera. Cyabazana ngaha muri Pantasi, twe tuva mu Kanyosha, tuje ngahaye baransengera, basengeye ahoye. Tuga ko wakize canke ukigwaye mbandanye? Ahoye badusenge bansengeje ko nje nandeze cyane twarakize. Amashi ku mwami Yesu. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana, ndashima Imana ko nashitse ngaha ntafise gahunda yo kubatizwa, ariko nkaba narabatijwe. Ndashima Imana kandi ko yankijije abadayimoni batuma nisambanya. Ndashima Imana kandi ko yankijije abadayimoni bansambanya mu ijoro. Ndashima Imana kandi ko hari umumama twahuriye muri quartier agwaye
amenyo imisaya yaravyimbye yarivujije vyarase nca nibuka ko mfise amazi yahezagiye nakuye ngaha ku rusengero nca ndayamuha mu minsi 3 duhura ahantu ariko aragurira imisigati yarakize yo guhekenya ahekenya amufise nta yanje Imana ibahezagiye amen iyo ntahe niyo Haleluya. Amen. Naje nagera nshimira Imana hano ibyizangiriye. Shitse ngaha naragwanya urugamba rudasanzwe. Abo nabo baranyanka ariko Imana yarancira inzira ndaza gusenga. Ikindi naje nagera nshimira Imana yarampuje n'umuntu aranyambika kuva nshika ngaha sindegera nigura impuzu Yesu nashima. Amashimeshi ku mwami Yesu. Amen. Nanje ndashima Imana iyo ntabona la repentance mba narapfuye kubera je ninjiye ngaha bitakunda nuko noja mwibarabara ngiye mwibarabara numva ikintu kinsunurira mu modoka cyangwa turiko turayaga n'abantu ukamegana umucumita uwo muntu ariko Imana yarampinduriye amateka kubera amasengesho yo ngaha byagiye birahera naraja kuryama nkumva ibintu bikwega umutima ariko ubu byaraheze ubu ndashima Imana ibaheza gira ibongera amashi ku mwami wacu